isuku ryana oya oya dufite icyo dushaka gushikako isuku ryana oya iturindiye mariage bibi bibi kuba kwisi mukurikirana ikiganiro yaga muririmvyi mushikirizwa n'insamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba nibonesha kurikorera ku buhinga bwa none muririmvyi namwe migwi y'abaririmbyi kaze mucuyagire umuntu wovugwa neza ahari hose na bose. Bakunzi bimbonesha kure Burundi bwiza ikorera ku buhinga bwa none ariko ifise n'igisata c'insamirizi twagire tubahe ikaze muri kino kiganiro yaga muririmvyi mushikirizwa na jewe Alexis nimubona uno musi rero ni ibintu bikomeye cyane kuko twabazaniye umustar musanzwe muzi mu ndirimbo zitandukanye ariko uko biri kose reka tumuhe umwanya tumubaze mbega amanze abaharamutse wanashaka abacishizemo gatoyi muca mumwibuka ariko tumanze tumuhe amanze mwaramutse neza. Mwaramutse munyamakuru. Turashobora kuvugana mwiriwe kuko urumva bivana no nk'umuntu aherereye ku mpande zine z'isi ariko arakurikirana imbonesha kure yacu ku buhinga bwa none kuri YouTube na Facebook arashobora kutubona none murashobora kuvuga akantu gatonyi mukaburiye abariko baradukurikirana kugira ngo bumve uwo turi kumwe. Okay. Urwo ngukunda suku ryarya nabe nk'isuku ryaryana urwo ngukunda nje tusobana be nje tusobana hose kuryana hoya hoya dufise icyo dushaka gushikako hose kuryana hoya hoya turindiye mariage bibi bibi hose kuryana hoya hoya dufise icyo dushaka gushikako hose kuryana hoya turindiye mariage bibi bibi. It's your boy chocolate boy Chokola from Chapa Nation. Chokola murumvise bakunzi bisamirizi y'ivyiza vy'u Burundi turi kumwe n'umuririmbyi Chokola mbega Chokola ninde nk'utabizi adushikiye ubunyene Chokola mwoshora kumwibwira uko ninde muri maki. Okay murakoze kumbaza Chokola ku bantu bashoboye kunyumva no munsi bariko badukurikirana haba kumbonesha kure haba ku nsamirizi 92.6 RTTB radio televiziyo Burundi bwiza radio nziza. Chokola muri ko murumva n'umuririmbyi wo mu Burundi akorera akazi kiwe ko kuririmba mu gisagara ca Bujumbura. Nkaba ndi umuririmbyi wo muri new generation umuririmbyi agiye nk'umunyamwuga benshi bavuga ko ari mwiza nanjye ndavyibona ko nkaba mvuka muri commune Sare mu ntara ya Bujumbura. Mbonegweho n'akaryo kuramutsa abantu bo mu Isare ndabaramukije cyane Muyira Kirombwe Mutambu Mubimbi aho haruguru mu Isare muri Rirare aho haruguru bakunze gutazira muri Rirare ngira hari kera byari bya kera hava bagira ishapu mbo ntiborigira cyane ariko byari bya kera ariko byararenganye n'intara ya Bujumbura intara nziza cyane intara mvyeyi bakunzi binsamirizi kongera kaba nimbonesha kure ko turabivuga kugiye kubera ko iki kiganiro kidaca ku nsamirizi kongera kikaca kumbonesha kure ikorera ku bihinga bwa none ku nsamirizi muturonka kuri 92 n'ibice bitandatu muri kikiyaya Chimbo ngira ngo ubuhinga ni bwaba burebure cyane gose canke uburyo ni bwakunda tuzoteba dushika mu zindi ntara ariko abizindi ntara ntimushobora kuduhomba mudukurikirana kuri Facebook mukandika radio televiziyo Burundi bwiza canke YouTube mukandika radio televiziyo Burundi bwiza ariko nagenda kubwire mu kaza gatonyi nturengane utagize like canke s'abonner canke partage kuko nawewe urakenewe nawewe irakukeneye nawewe urakeneye iyi nsamirizi canke imbonesha kure yacu nuko rero umuririmbyi mwamumvise muri iki kiganiro ni yaga muririmbyi ni Chokola turi kumwe amazina yiwe ni Desire ndayikengurukiye ava muri commune Isare mu ntara ya Bujumbura nuko rero
turiko turavuga mbega Chokola je ndiko ndavuga iryo zina Chokola cyane nibaza yuko n'abana bahava banyiruka ko inyuma ate amashokora byo byarashitse bakakwiruka ko kugira ngo birebewe gose narya sanzwe ndi umwami w'abana nyene Chokola bayumvise kweri barasara nyene bakanyiruka inyuma no mu quartier nyene aha nyene muri ntahangwa sanzwe mba abana baho nyene babankunda bumvise Chokola nyene bahumva nyene bashaka nyene rumva rero ni none twavuga ko iryo zina Chokola ariho ryavuye mbo izina Chokola rirafise ahantu ryazananye rirafise aho ryazananye nta muntu yita izina Chokola rifise aho ryazananye Chokola ni izina ry'ikiribwa gikunzwe cyane ikiribwa kiguma kiri à la mode kidaharagwa nababwiye kirakunzwe ariko ntigiharagwa cyangwa giharurukwe kandi aga produit k'ico kiribwa cha Chokola nubo kaba kagwa 50 francs kagira agaciro Chokola Desire ariwe Chokola none mwebwe mukunda iki mu buzima bwanyu Bo Chokola n'umuntu akunda business n'umuntu mu buzima utari by'umuziki akunda ibintu byo gupagasa cyane ibintu bya business entrepreneuriat ako nize economie familiale kuko nize muri NFA Kibumbu Imwaro ndanambuza n'abantu b'Imwaro intara nziza ya Mwaro osatiye muranyumva mu Kibumbu nibaza ko abanyamwaro bose ishene kuri YouTube cyane kuri Facebook bagukurikirana numva ko bangereje cyaryoherwa yuko abareze agakura ati rero mwize ibintu bya economie familiale Kibumbu rero niyo donc niyo nako ndakubwira ati ntigiye mu buzima bwa misi yose nkunda ibintu byo gupagasa kurondera ibya kazoza nibyo nkunda cyane nibyo nibu nyimba tuhuye muri kino kiganiro hari n'igihe wasanga ari byo narimvuyemo nibyo nkunda basi apara yuno mwuga wanje ukuririmba nk'uburonse nk'ahantu guri vyema kugira ubidandaze wanawe ni twende nta cyane ahubwo ndiko ndaraba hari uruganda nshobora kuzana mu misi nzorutangaza no ngaha ahubwo ngira ngo nivyo kuririmba bizohava bihagarara oya umuririmbyi ategezwa kuba entrepreneur ufise nawe ibindi bintu ushobora kwinjiza kanoti umukuru w'igihugu ahora avuga urabona ko ari umujama w'ugwaruka muri Afrika n'ibijanye n'amahoro n'umutekano akaba akunda cyane ugwaruka nibaza yuko wewe nk'ivyo bintu wihaye ku karangamutima wihaye ko kupagaza ugirane ubwo woba wabikuye kuri we canke hari hahandi hantu wabikuye mbo ibintu byo kuvuga ati umuntu akore kugira yiteze imbere uko urabona uno mwuga wo kuririmba sikuvuga ngo wocugutunga ijana kwijana ahubwo ugufasha kuzoshika kushira ahabona n'ibindi bikorwa ukora cyangwa n'abandi bantu baguhagararira ibikorwa ariko rero sinavuga ngo n'umukuru w'igihugu yagize yatumye ngiriyo esprit ko esprit yatangiye kwigira nkiheze ishuri nenya kubahwa umukuru w'igihugu ntiyari bwo ahashike ariko nawe yaje rero akabura waruka aho dutangiye kumenya tuti umwami de jeune nawe urumva yaje nyene atera intege aho zari zisanzwe ziri kandi namushimira cyane ukuntu ariko aragerageza arema imitima mishasha mu gwaruka abagarukanira ibyizigiro yuko gutunga gukira bishoboka none urumva yuko ari ibintu twobwira nk'abandi nk'urundi gwaruka reka turaza kukagarukako mu muco twitata imbega nakaye kamotera urundi gwaruka kumbure rushobore kugira ahantu rushobore nago gutera imbere ariko ikintu kimwe Chokola turamubona ariko araririmba turamubona ariko akora ibiteramo turamubona harya hino turamubona ku ma Facebook ku ma YouTube turumva ko n'indirimbo ziwe ziko ziragira mone ninde muntu yakwenspiye kugira ngo uje muri ibi bintu byo kuririmba mbo umuntu yanyespiye kugira nkunde iby'umuziki aho muririmbyi twa Satbi
et ça m'a beaucoup inspiré. Hari n'undi munyamakuru yitwa Landry Mugisha directeur wa Akeza net. Abantu babiri 2010 nimba ntihenze nkiri muto cyane nigamwe ngo mu za w'icenda w'umunani abantu baranyesupiye cyane donc kuri kote y'abanyamakuru ni wo Landry Mugisha ariko benshi abana bavuka ubu ntibazi ko yigeze kuba umunyamakuru wo kiradi yakorera kuri CCIB FM plus namukurikirana cyane Landry Mugisha nkakurikirana na Sakipi cyane abo ni bantu bavuga ko ngaha mu Burundi bashoboye kunyinspira bagatuma bino byino mugano bijyamo cyane. Hanyuma abariko baradukurikirana tubamenyeshe yuko iki ari kiganiro yaga muririmvyi mushikirizwa na Alexine mubona ku insamirizi kica ku insamirizi y'ivyiza by'u Burundi kikongera kigaca kuri radio television Burundi bwiza ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kugira like s'abonner partage aho muciye kuri Facebook murashobora kwandika radio television Burundi bwiza muca mutubona ibiganiro vyacu n'amakuru yose dutanga mukaca mu yakurikirana mutikoma aho muri ku mpande zose z'isi nuko rero turi kumwe n'umuririmbyi Desire batazira Chokola ngire ndamubaze rero mu biririmbyi mwiza tubona umustare agezweho arikiri umujene mufise imyaka ingahe muba mwubatse oya sinubatse ndacyari umusore muracyari umusore mubatse muracyari umusore hari indirimbo wari kuravuga ngo sukujyana peut-être ngira tugiye dushike ku bunyene indirimbo mwebwe mumaze gukora nizi mbo imiziki maze gukora ntirenga 2 ariko myiza cyane imiziki maze gukora ku gatwe kiwanje ni 2 nahereye kuri sukujyana mwarayumvise indirimbo yabaye yashitse mu mitima y'abantu benshi cyane mu Burundi ejo bundi aho nari hajya muri kiya giteramo cha programme Resilience nashoye kuziperforming imbere y'abanyespiye nakubwiye Satbi hariho ndanamushimira directeur wa Akeza Landry Mugisha nawe niho yarari twari kumwe nashoye kuperforminga sukujyana nashoye kuririmba n'iyindi gira kabiri twa cocaine benshi bayitazira ngo ni kabudesi ndacenda yibuka kabudesi ya wanje kabudesi ya wanje you are my cocaine coca uri kyovya bwenge coca cocaine coca umuririmbyi wacu rero mu kubiryosha ntabyi urumva ko birago ryoshe cyane gose nawe muririmbyi canke nawe muri kuragenda mu radio mu muduga ukabufise ahantu hari radio yawe ukatumbereza kuri 92 n'ibice bitandatu uje dukurikirana muri kino kiganiro turiko turagirana n'umuririmbyi Chokola mumva ko afise indirimbo zibiri ariko n'indirimbo twagiye turabona zigira ama 6 kuri YouTube murashobora kumbe YouTube yanyu bandika ko gute kira bazikurikirane neza Chokola akoresha keyo mu Kirundi nta te ijako wadika Chokola Burundi ukacubona izo ndirimbo urasanga ibikorwa sindirimbo gusa urasanga ibikorwa byanje urahasanga indirimbo nasubiyemwo indirimba nerekana ko Sadbari wa yanyespiye ibyo sino biharira vraiment ibiteramo wagiye uragira ibiteramo nagiyendagira ingarutse gatonyi ku biteramo wagiye uragira wo tubwira nk'ibiteramo muri make ivyo wibuka wo baragiye wakoze mbo kuva ntanguye umuziki maze gukora ibiteramo officiel vyiwanje nakubuye ko genda umuntu apagasandugu ya mutama nyakubaha munyamakuru nakubuye ko genda umuntu apagasa Jesse ndi muri babaririmbye ngo ndindire ngo bazontumira oya nimba nziko ndirimba ndafise abanywanyi nimba abanywanyi 30 ndategura igiteramo cyabo 30 umwe akazana 2200 hama akanoti kakinjira nkarangura n'amakazi yangahe
bakanywa akanoti kakiri. Birakomeye rero murumva yuko ni entrepreneur ikomeye cyane. Cyari ikibazo nagire nkubaze mbega kuririmba birashobora kubeshaho umuntu cyane n'umwuga cyane n'umwuga nk'iyindi. Cyako tumve mumenya mu murongo uburyo gute bubabeshaho gute. Kuririmba ni ibintu bya mbere bishobora kubeshaho umuntu byoroshe mu gihe abikora nk'umunyamwuga. Atabikora nk'uwifotoza. Nukuvuga nkagenda bikora nk'umunyamwuga. Nimba ndiko ndaririmba ndashobora gufata abo mafaranga cyangwa nkaterereza nkagira ico giteramo. Nukuvuga abo bitinjiriza ne bajya babijyamo baje kwifotoza bambone. Ariko wabujyemo uzi yuko ari umwuga wajyemo urafata y'amafaranga wo nakoresheje mu gushinga akandi kantu kanaka ukagashira muri ibyo bintu byawe uzi ko ufitiye impano ukaremesha igiteramo mu bantu bawe. Uronka ama sponsor amwamu uronka n'intuze n'akandi kanoti gatoyi ugasanga uri kuri iyo ngunganye. Kuvuga yuko rero mu muziki urashobora kubaho ukibeshaho. Tuhora tubona n'abandi baja mu mahiganwa akomakomeye byo bavyarashitse wowe ukaja mu mahiganwa canke nturajayo canke uyimirije kujamo. Tuhora tumva nka zizi za Isanganiro Award n'izindi ntazo ndajyamo ariko namaze guhigana kuri RFM ico gihe nabaye wa gatatu. Ba Kivodo Jean Patrick nibo bari muri jury abitwa ba Immigration niyo saba ico gihe cya gatatu kandi ico gihe nabanje ndiri kurimba mvuye hari ya ruguru subona imba ngahi Bujumbura ico gihe nabamvuye ruguru nkaca mpiganwa nabo ngaha nyine mu gisagara. Ubu rero ba mu gisagara ubu ni alright. Bakunzi bisamirizi ikaba nimbonesha kurikorera ku bihinga bwa none ivyiza vy'u Burundi RTBB. Murumva yuko turi mu kiganiro yaga muririmvyi. Umuririmbyi turi kumwe ni Chokola afise indirimbo yatubwiye ko afise indirimbo zibiri sukujyana na Cocaine niyo mwita Kabdesia. Nuko rero tugende mu gihimba kigira kabiri arico kijanye nizo ndirimbo. Mbega Chokola, indirimbo ya mbere wavuze ngo ni sukujyana, nubuhe butumwa buri muri iyo ndirimbo? Sukujyana ni ubutumwa bukeburira urwaruka kutajya mu byo ubusambanyi ariko bakifokasinga kuri kazoza gutegura mariage. Urabona ko ubu abigeme baguma batwarinda muhira b'abana b'abanyeshuri babaye benshi. No kuvuga nanjye nabiririmbye ndi umuhungu nerekana karorero yuko atari kujyana kuko hajya inda igira ikibazo ariko yabuze adresse. Hajya byose biva ku muhungu, byugariye ku muhungu. Hajya ibintu byose byugariye ku muhungu kuko hajya umuhungu niwe byose biba byugariye. Hajya umuhungu ni ikintu gikomeye kandi inda ibuze adresse kandi igihe ikorogwa bakayikorora. Ariko nta umuhungu iyo yeretse amerekezo meza umukobwa birashika hariya birashika kure. Ariko mugabo abakobwa nta nguvu bafise zo kuresista. Niyo mpamvu nahagwese naje nk'umuhungu nkaririmba mbwira uwo mukobwa nti sukuryana dufise icyo dushaka kikako bien ngo ducishirizaho katoni nagakije ko mu ntara agari igitero kugira isuku yana oya ifite icyo dushaka gushikako hose kuryana oya iturindiye mariage pipi. Urakoze cyane muririmbyi ni Chokola. Ikiganiro ni yaga muririmbyi muriko murakurikirana na jewe nimubona Alexis Isamirizi ni ivyiza by'u Burundi mutumviriza kuri ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya Cimbo. Ariko n'abari mu ntara za ruguru cyane kwisi yose nitwabibagiye kuko tuca ku rubuga rwa Facebook na YouTube ufa kwandikamwo ijambo rimwe jambo radio televiziyo Burundi bwiza ukacukurikirana ibiganiro turiko turagirana. Ibiganiro bica kunsamirizi bica kumbonesha kure yo kubihinga bwa none. Indirimbo igira kabiri ni
ni kokayine. Kokayine novuga ati ni sweet byini miziki yose ndiko ndarekura ni sweet nuruherekerane ni kuvuga uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo umva ko mvuga nti ni wewe mugore wanje ntakiri umusheri wanje yabaye umugore wanje ni kuvuga maze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira no kuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye dushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo yambereye nk'ikiyobyabwenge yamaze gushika mu rugo rwanje yabaye kabudesiye none wowe kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore bikuza mu gute binzamo ko ndabibona neza gituma ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo y'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifonera muri studio nk'ubu indirimbo nzosohora mba ndayizi mu mutwe niyo nzosohora mu kindayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifise rero ndi umwanditsi ndandika so kuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hand ibintu bishobora kugenda mu kibano aho bishobora gufasha abandi bantu ni kuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanje ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo nta bantu bagomba bamushakashaka bagomba baca hirya no hino kubera ngaha kuri radio televiziyo Burundi bwiza munyereke urukundo ngo mbenshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nko mundwi ninusi mbere yuko dusenga pasika ni gishasha kantu gashasha kazwa gasohokeye ngaha kabudesiya no kuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rongeye kubabwira bandekera umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekera umwana reka je nagira ngo numuntu agira zenga makureka nagira isubire kukubaza ati mbega noneho wabitubaniye gutubatse mugabo urumva umusore none bakurekera umuntu karata ufise no kuvuga sinamuriye ni agomba kuvuga rero indirimbo igiye kuza ndekera umwana izoba yitwa ndekera umwana no kuvuga uwo mwana amaze gushira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambera kabudensi amugaba abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekera umwana nuko rero bakunzi bisamirizi y'ivyiza vy'Uburundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya Cimbo mukongera mugadukurikirana ku rubuga rwa Facebook muciye ku majambo radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mubona ibiganiro byacu ntimubibagire kugira like s'abonner aussi partage canke mu kwiyandikisha canke mugakurikirana ibiganiro byacu aho mushobora ko umwanya n'umwanya ikiganiro kigiye ko mushobora kuca mukibona nuko rero kandi murashobora guca ku rubuga rwa YouTube naho nyene ni kwa kundi nyene mwandika ijambo radio televiziyo Burundi bwiza ndetse nane avyibagiye no ku rubuga rwa Instagram na Twitter naho nyene murashobora kudukurikirana mwanditse bwiza Burundi nuko rero turi kumwe na umuririmbyi Chokola ariwe Desire akaba kandi turi mu kiganiro yaga muririmbyi turiko turabashikiriza cyane muriko murakurikirana nuko rero mbega muririmbyi wacu Chokola twumvise indirimbo twumvise nivyo mugiye kutuzanira mbega nizihe ntambanyi turi ku musozo w'ikiganiro nizihe ntambanyi mubona zishikira abaririmbyi nka wewe intambamyi za mbere zishikira abaririmbyi nuko usanga umuririmbyi atarabifata nk'umwuga atarabifata nk'umwuga biragora cyane ibi bintu utarabifata nk'umwuga ngo byihebere ubibemwo binasa n'akandi kazi ariko bamaze kwifata nk'umwuga n'ikibazo n'intambamyi yose ugira uyarogisira mu bibazo by'akazi
kurya atawubumba atamena rero mugabo wamaze guhagarara nk'umunyamwuga nka jewe Chokola ndi umunyamwuga kare wambaye ibintu by'ibiteramo no kwipasi kandi afise igiteramo nzogenda guteramisha ahantu indirimbo yanje yasemereye ikamvugira mu Rutana banyitege muri commune Giharo aho bita ku Rubaho kuri centre kuri commune ku pasika nzokwatsa umuriro Chokola ni hazoba yibereye rero wamaze guhagarara nk'umunyamwuga izo ntambamyi uzarogisira muri cadre y'ibibazo by'akazi ariko rero utarahagarara nk'umunyamwuga ngo byiyemeze wumve ko ibyo bintu ari byo ukora je ndakunda kuvuga ibintu by'ikinyamwuga abantu batabitahura kuba unyamwuga ni nka kurya uvuga uti je nahisemwo kuba umukordonier Soni birato misi yose nta n'ibindi bakubaza ni gusona ibirato izindi deal izindi project ni ku ruhande we mugabo profile baguma babona ko usona ibirato tu bisaba nyimbura umuririmbyi baguma bazi yuko wewe atakindi bakwiteze ko ni kubahereza indirimbo hama nawe ucuronse muri izo ndirimbo ugenda ushinga agakafetaria ushinga agasaro de coiffure ushinga kandi kantu kagusahiriza mugabo bazi yuko wewe ico bakubaza ari umuziki mbega none uravye bijya bahora bavuga ngo droit d'auteur abantu bibana indirimbo vyo wewe ntibiragushikira twebwe turi kure twaba tugiye guparashita nkaje novuga ngo nkuwonye ibindirimbo ntavyo ntako no bivuga kuko twe turacyari ino turashika muri technology ikomeye yo kubigwana ivyo bintu nitumanze tugwane n'ivyo turimwe ubunyene tubihagararire uko nk'ubu nkaje mvuze ibya droit d'auteur nabakidumu nakuze numva babivuga nabone ntibarabitorera umuti nkaje no bangiye kwishira ahantu ntari nuko rero bakunzi bisamirizi ikongera ikaba nimbonesha kure yukorera ku buhinga bwa none turi mu kiganiro yaga muririmvyi murumva yuko turi kumwe na Chokola ariko tuko turaganira kubijanye n'indirimbo ziwe dusa nko bariko barasozera kino kiganiro nakahe kamo Chokola wotera urundi gwaruka nkawe wiza amashure mugaruka ukavuga ngo jewe ndacari mu bushomeri je ndacari mu bushomeri gucyo wewe uvuga ko iki jewe Chokola nk'umuririmbyi ikintu novuga ku rundi gwaruka fata wewe nyene ha umuntu yitwa Francine Francine niyo saba yanditse akantu karebara abantu bagomba gutera amakomantere bamugwanya ariko bamwumvise nabi yanditse akanavuga ngo gutera imbere ngo ubone no kwibako aho kantu bakumvise nabi ariko je nagiye kukamedita sanga ibintu yavuze no kuri sukuvuga ngo yagwanije amakoperative cyangwa yagwanije ibiki yavuze ati gutera imbere no kwibako wewe ukirekonesa umaze kwirekonesa urumva wirekonesa kiyemera ivyo uri kurakora umaze kwitahura ukirekonesa bizugwa nyimba turi ngaha muri interview je nca nibako maze kwirekonesa yagenza ngaho tudasa nkaca nibako rero maze kwibako ucusanga ugiye gukrea ikintu cyawe gishasha kandi kugikrea ntugikora wenyene habandi uhakazi rere ubu numwe wese no kwibako ntugo ugaramye ngaho ngo urumva ngo none turi mu Burundi ngo Burundi ntubuzi ngo Burundi ntibyansi kandi wicaye bivuga bicaye cyane bivuga bicaye nibo baronka n'umwanya wo kubivuga arumva bariko barakora bo ntibaronka umwanya wo kubivuga oya kandi simvuze ngo hariho ubuzi ngaha mu Burundi ekada sindiko mvuga ngo nta bukene dufise oya je ndiko mvuga mu nzira yo gutera imbere ubukene turabufise cyane nawe urabibona ariko turi mu nzira yo kubukira icyo twokora ubugwanyi bukenye n'ukora cyane akibaka kagwana kuko wiyibye ko wowe ukigirira akazembure hajya si uzogakoramwo wenyene uca usanga uri kurakwega n'ishene bica we nk'ubu wo kwiyibako nanjye nkiyibako n'ubundi akiyibako bivyara bimwe perezida aguma avuga ati kanguke bajene kore umwe wese yirokonese yiyibeko uca usanga we wiyibyeko icyo ukoze nk'ubu je nshinze uruganda rw'imbabura sije nza kuzidandariza nca ndondera n'abandi bavanderi nca ndondera no kugura ibibumba nca ndondera no kubumba ibibumba nca ndondera n'amabati yaheze nkagura
urumva kandi ntibisigura yuko udashobora kuja hamwe n'abandi oya muga je namanje kwiba ko jewe nyene acha ngira abandi nabo nkijiji akajambo kanyuma rero muri iki kiganiro kavy'umuziki cyane ari mu buzima bwa none cyangwa ubu tubayemwo ikintu wovuga ugwaruka nkanje gerageza kurondera ikintu bo kumenyamo kandi hitamo ikintu kimwe ntuhitemo ibintu umuriyoni inzira zibiri ntizishoboka nimba wumva ufise ingabiro yo kuririmba hitamo ivyo nyene ubibemwo nta myaka 10 uzobikora utarishurwa nimba uri umunyamakuru hitamwo ubihagararire nta myaka 5 izohera utarahagarara utarumva abantu bakubwira ati twamamariza ibi ntuzokwamuvugira ubusa nimba uhisemo urudandaza tangura iyo butike yawe cyangwa uhitemo ikindi kintu wemereye gutwara umwanya aba bantu zeye aba bagwiza tunga ugiye kuraba ugahagara nkaho kuri Gadinoro nta muntu numwe afise umuduga atemberamwo wagwiwe wosanga yirondereye mu maboko y'abatabivukiyemo wosanga ari mwedo 40 rero no gutera imbere bavukanye bisaba imisi nagiye bizobasaba kumanza kumbona ko muri bino bintu imyaka iyindi misi hacyari iyindi myaka mumbona ndirimba nko mu myaka 4 ndabikoze neza uzobona ndagucako nadugije ibiyo akajambo kanyuma ruvuze ko usezera sinzi ko wasezera mu karirimbo cyangwa uyirane kugira tuganire shimira umuntu wese yanyumvirije shimira wantahuye ivyiyumviro byanje shimire wowe mu bosi wumvise ico abajene dusaba shimire namwe bwe bakuru bacu abajejwe intwaro badasiba guhimiriza twebwe gwaruka hama shimire namwe bwe mugiye kunshigikira mu bice byose bya no muziki wanje ko ngaha gituma navuze no majambo nashoye kuronka kano karyo nuko ndumuririmbyi murakoze rero bakunzi ibisamirizi ikongera ikaba nimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none ikiganiro yari yaga muririmvyi twari kumwe n'umuririmbyi Chokola abavuka ngaha muri ntara ya Bujumbura mukaba kandi muri ko muradukurikirana ku murongo wa 92 ibice bitandatu aha rero niho tuganira duhereje kino kiganiro twariko turagirana n'umuririmbyi tukaba tubashimiye ko ntumwa dukurikiranye naho ubutaha tuzoba dusubira kuba kwisi mwariko mukurikirana ikiganiro yaga muririmvyi mushikirizwa n'isamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba nimbonesha kurikorera ku buhinga bwa none nuko Imana ntibagira uwayo Femi aragarutse radio televiziyo RTBB nijwe giza Burundi bwiza